kuva kuri aeroport tugaca hariya kuri poro tukafata yaranda tukaduka gushika kwa Ntare nivyumvikana ngene barabara ryo barizimye abantu batanga amakuru. Dukunda kuva yo saa sita y'ijoro twakiriye abashitsi kwa Ntare ibaza aba president baciye hajya ahantu hatabona. N'utuntu dutoyi mugabo dufise impact ku buzima na image y'igihugu. Iri barabara iri rimanuka ngaho gushika kuri hariya kuri Brarudi litegerezwa kwaka. Turiko turakora rero kugira turonka amadevi hanyuma tubidecentralize be mu ma responsabilité y'amazone. Ko sinumva ngene twokunanirwa no kwatsa ya matara dutoza kwa Siyoni, dutoza Kotebu, dutoza hariya hose. Nibivyumvikana. Lo devi baduhaye provisoire nishikana na hari ikindi cyo kuraba ngene twozyaza umusaruro Tanganyika. Murabona Tanganyika umenga ni ikintu kiri ngaho nta transport lacustre tugira. Ibarabara rya Rumongo ricitse bica bihagarara tutegezwa gusubiza muri RN7. Murabona ivyo Musumba iri kwirakora mugase pour le transport international. Est-ce que ni navyo twokora hagati ya Bujumbura na Rumonge na Nyanzaraki? Kuko mu Tanganyika nambute yajiba. Ndiko ndabwira sur base ya maelema yose mejeje kuvuga rero na indicateur macro économique twabonye muri vision no mu biki byose tushatugira kaliste kama activité tubona ko ari importante mugato tukacha tuyahuza ayo ma activité ahuye na pilier ya kangahe twabigeze rero mu buryo butatu. Pilier ya mbere ya vision ni engagement de l'état ifise objectif zibiri no kurenforcer ibintu vya transparence, kurenforcer l'administration n'ibiki byose. Pilier ya gatatu cyane ibintu vya équité sociale, c'est le développement du capital humain. Ivyo kwigisha abana, kubavuza, abarotrete kubafata neza, kubaha uburaro bwiza. Aha rero la liste y'ivyo twafashe icambere digitalisation de l'état civil na production ya carte d'identité biométrique. Ati kubera iki mwatangure ku ico kintu? Sans la maîtrise de la démographie, nta kimwe twoshobora gukora. Uno munsi hageze yuko duplanifia le nombre de vaccins des enfants de moins de 5 ans tuza gushira mu makomine. Usanga kenshi tudafise ibiharo dukorera ko bimeze neza. Ko twakoze recensement 2024 tuca dukira des projections. Si les hypothèses zitameze neza, les projections ziba zimeze neza. Muga dufise carte d'identité biométrique ni état civil imeze neza. Bizodupermeta kumenya les moins de 5 ans biyongereye ko par rapport au mwaka weze bangana gute. Hageze ko planifia les vaccins bica byoro acanda babageze kuja kwishura la même chose. Aho ndiko ndavuga muri engagement de l'état ko c'est l'amélioration des capacités institutionnelles ni objectif ya kabiri ya vision. Nico gituma twamanuye hariya hasi état civil muri zone. Kuko muri zone bafise ibitabo bine, bafise igitabo cy'ama naissance, bafise cy'ama mariage, cy'ama décès n'ikindi cya autre. Mukubaka amazone c'était ça la logique. Kubera ko no munsi kwifuza yuko amazone yose abafise amatara ni kugira duherekeze ivya état civil. Mugabo bica biducikira ikintu kidupermeta kugira planification nziza, bidupermeta kumenya abasirikare bakenewe aho hantu, bidupermeta kumenya aba étranger bari ngaho, bidupermeta bise avantage nyinshi cyane. Tugiye mu byifumbire tuja tumenya uri ko rasaba ifumbire ntariko arayisaba. Igori ni ikawa tuja tumenya le vrai propriétaire y'ikawa. Nico gituma rero mu activité phare turiko turakorera kuno mwaka. Il faut pas yuko itegeko ricanga pour la protection des données à caractère personnel rice rigenda gicare. Byari rifisi rigamije yuko amadone tuzoca tubika tuyakoresha neza mu ntumbero ya développement. Icya kabiri, l'achat des engins équipements spéciaux za protection civile. Turavye amafaranga duhombera mu masoko asha. Turavye amafaranga duhombera mu bintu bigenda biraba bitandukanye. Igisata cha protection civile gitegerezwa gukora ifisi ibyankeneye. Navuze ko ari liste twagize à titre illustratif kuko nisinibaza ko byose byari gukwira ngaha. Icya gatatu, acquisition des équipements pour élimination des zones d'ombre sur toute l'étendue du territoire national muri RTNB. Kuko umunyagihugu atazi biko birakogwa au niveau central aronka intumbero biragoye. Abari ku mipaka barazi yuko avuga amaradiyo yo mu rundi gihugu. Oro murazi yuko les médias zirafise impact sur la psychologie y'abantu.
ndashobora guhindura abantu biwawe kandi ndi a distance. Naho tubona ko ari ikintu gisanzwe muka kintu kirakomeye cyane. Nko muri ministeri ya communication baca bumva icyo ushaka kuvuga. Ikindi gikurikira c'est étendre l'éclairage public dans les zones urbaines non encore couvertes. Nariko turatanga exemple kuva kuri aéroport tugaca hariya kuri poro tukafata yaranda tukaduka gushika kwa Ntare. Nivyumvikana ngene barabara ryo barizimye abantu batanga amakuru. Dukunda kuva yo saa sita y'ijoro twakiriye abashyitsi kwa Ntare. Ibaza ba president bakiyajya ahantu hatabona. N'utuntu dutoyi mugabo dufise impact ku buzima na image y'igihugu. Iri barabara iri rimanuka ngaho gushika kuri hariya kuri Brarudi litegerezwa kwaka. Turiko turakora rero kugira turonka amadevi hanyuma tubidecentralize be mu ma responsabilité y'amazone. Ko sinumva ngene twokunanirwa no kwatsa ya matara dutoza kwa Siyoni, dutoza Kotebu, dutoza hariya hose. Nibivyumvikana. Lo devi baduhaye provisoire nishikana na 500 million kuri aya mabarabara ndababwiye umwaka wose. Ayo 500 million n'amafaranga ashobora guha umuntu gutya nk'agafana cishije muri marché public. Bamushimiye ati waramaye marché public. Kuko bakita gafana. Ikindi no kwasela la sécurité publique. Il faut kwashikwa mu nguvu nyinshi cyane. La construction des infrastructures d'adduction d'eau potable. Nukuri ni murabe nk'abaseruka bene gihugu muri Bujumbura bace kuraba haje nyuma yabijya bi eta byo mu kubuterere. Birateye ikigongwe abantu ba mu excrement humain. Est-ce que nitwobimura bajya bakaja kuba handi hantu kuko ayo tutabahaye no munsi ngo tububake tubakuri haje bose bazoca baza muri gratuité. Il faut que dushira amazi abantu bakagira nico gituma nko muri projet ya PAEPA avec la Banque mondiale hariho un projet yo kubaka izine ya kabiri mu Kabezi. Ikindi ni amélioration des conditions de vie des élèves dans les établissements à régime d'interne. Dushaka yuko abana bamenya mugabo bashonje. Les internats nivyo turiko turazishiramo no munsi twazanya amamatera twiyumvira ivyo kujya tuzobagaburira ko tubona ko muri budget adahari. C'est vrai twarashizemo ijya 0,5% ku mafaranga duhembwa abadekrete n'ibiki byose. Il faut qu'on arrive à financer cette fois-ci. Ko kera byara bifinancer par USAID, CRS n'ibindi. Mugabo murabona yuko banyene ivyo basubiye ku byabo. Il faut qu'on natwe twiyumvira ivyo twokora. Ibi vya programme d'alimentation scolaire, achat des équipements pour les écoles à régime d'internat, kurukrita abigisha murabona ko benshi bagiye muga il faut qu'on remplace kandi turukrite abandi. Nguvu zari zashyizwe nyinshi cyane no mwaka zo kugishaho intebe nyagira bicara ha ko on avait prévu 18 milliards kugira tu résolve une fois pour toutes ikibazo cy'intebe. Muri biji kurikira il faut ko tugira recrutement abigisha kugira turabe yuko twoduza la qualité des l'enseignement. Construction et finalisation des infrastructures sanitaires. Muri santé bavuga ati dukeneye gutangura zindi shasha il faut ko kwijabe ama hôpital de district kwijabe ihera mu Kamenge ihera mu Kabezi ihera mu Isare ihera Ibusoni ihera ijya ya Ikarusi Nyabikere ihera du finaliser quand même tugire des infrastructures zaheze tugume dutangura zindi shasha n'izindi zitarahira. La prise en charge des personnes vulnérables bime vya kame vyose, opérationnalisation de la politique sociale y'aba retraités, acquisition des médicaments et réactifs pour les laboratoires. Nk'ubu tufite ikibazo cyinshi cy'amafacture y'amadialyse y'abantu bari mu retraite. Ugiye kuraba amafacture turonka za Kira za Tanganyika Keya dutegerezwa gufata en charge birarenze. Gratuité des soins des enfants, il faut que yatanguye ari politique ishigikiwe n'aba partenaires mugabo barakuyemo karenge mugabo on doit maintenir iyo politique. Construction de la tribunal de résidence et de grande instance. Ko dufite 451 zone il faut que dushira ama tribunal de résidence kugira tugabanye ajya mariere judiciaire usanga yuzuye hano hose. Hanyuma ivyo niyo twashoye kubona muri pilier ya mbere ni ya kabiri équité sociale, engagement de l'état na équité sociale.
muri pilier ya kabiri ni ya kane efficacité économique na écologie et patrimoine durable kuko birahuye iterambere ridashobora gukingira ibidukikije nanyoye n'ingorane ivyo twashyize imbere ni ibihe murabona ko hari amakoperative menshi cyane tuko turashikira aba jeune ko tubaha amarundi bakimba tukakrea de l'emploi mugabo butare bugaruka kuri leta kugira dushoye kubushora turonka amahera mva makungu tubako turatorera ibibazo bibiri icyamahera mva makungu no kwexploiter bwa butare bw'iwacu kandi no gutanga akazi aha rero twibaza ko tuzogura les équipements modernes pour la recherche géologique et minière hari utuntu ushobora kugura $40,000 mugabo ugacishije gutyo ukabona yuko ari ama indice y'ubutare kuko ubu ngene bimba des autres il faut ko twimba dufise ama équipement kwiye continuité ya politique de subvention des engrais et des semences mugabo avec une réflexion nyene tubisuya tukabitunganya neza koni twumva nke turugoma tuko turagura ama semences hybride misuse kandi hariho n'abandi ba developer izindi ziri ngaha localement il faut ko tubikora cyangwa ibyo gutanga les engrais chimiques est-ce que abaronga engrais chimiques bose ils doivent être traités de la même façon ko harimo article muri loi des finances ivuga yuko tutegerezwa kugira des progressions ubuguzi umufuko umwe kuri 5 ategezwa kuba subventionné mu 60 combien plus ubuguzi itanishika ku 10 ari subventionné à hauteur de combien ubuguzi imifuko irenga 10 ari subventionné d'autant mugabo no munsi bose bari de la même façon il faut qu'on arrive cette fois-ci à catégoriser j'insiste kuri icyo kuko sinzi ko ari incompréhension cyangwa no gushaka kutumva ibintu kw'abantu iyo umuntu ariko arabivuga gutyo d'autres barekipera yuko turiko turagwanya imigambi yatanguye loin de là kuko muri politique kuri yo auto-évaluer ukiajusta en fonction ya ma réalité nitumere nk'abandi bashaka gusa kumva ibyiza reka turonke na autocritique tuzironke hanyuma turabyo twohindura kuko nibiri mu mico cyane y'abarundi yuko twakira kundi umuntu atubwira ko tutafunze neza igifungo cyane ko twambaye impuzu ifise gatosi ivyo kenshi nitubikunda iyo umuntu ariko arabivuga so kuba umutima mubi cyane iki ni kugira turabe nke dukosora kuko igihugu ni gwacu tugeza kucyubaka installation y'ama pépinière ya avocat na café dans toutes les provinces kuko nivyumvikana ngene umuntu aza gutora imivyaro avuye igisura akajya mu Kinyinya ko si bose bafise moyen de déplacement il nous faut dans chaque zone au moins des pépinières n'amavoka ko la politique y'amavoka gituma tuyivuga umugambo uri ku butegetsi ari budefinisa la politique igihugu gikuri kigenderamo wabishize imbere il faut yuko le ministère ibifata pour l'encadrement ibi bya greffage nibizokora nibiri mu ma responsabilité y'umugambo biri mu ma responsabilité ya ministère sectoriel umuntu akamenya ivya poma n'ingene agira iki byose biri mu ma responsabilité ya ministère comme rero byamaze gushigwa imbere avec l'objectif d'atteindre au moins 2 millions de tonnes ya ruhere muri 2027 qu'est-ce que nous sommes en train de faire au niveau du gouvernement pour accompagner iyo politique construction des laboratoires vétérinaires naho nyene kuko ni sifi tout simplement yo kuvuga ama centre nécessaire n'ibiki il faut des laboratoires tuzofinaliza ama centre nécessaire ko ari hatanguye kubakwa ikindi ni construction des ouvrages d'irrigation collinaire nazo nyene zirakenewe kugira ya saison 7 tushoye kuyikora neza construction et réhabilitation des routes nationales et provinciales ubure amabarabara amwe au niveau provincial adakomunika kubera usanga ari kiraro gusa cyacitse il faut ko turaba ivyo biraro mukavyidentify nayo objectif yo kuba turi ngaho no munsi kugira turekeye vos avis kuko mwe muwa mwaragiye mu bene gigwa ariho byinshi mubona twe tutabona turi mu biro dukeneye gushira mu ngaho hari ikindi cyo kuraba ngene twozyaza umusaruro Tanganyika murabona Tanganyika umenga ni ikintu kiri ngaho nta transport lacustre tugira ibarabara rya Rumongo ricitse bica bihagarara tutegezwa gusubiza muri RN7 murabona ivyo musumba iri kwirakora mugase pour le transport international est-ce que ni navyo twokora hagati ya Bujumbura na Rumonge na Nyanzaraki kuko mu Tanganyika nambute yajiba ndiko ndabwira abikorera twabo bari ngaha ingene boshiramo amafaranga muri ivyo bintu kuko mu Tanganyika nambute yajiba mugabo tuyibora gutyo nitwe turekosha ivya tourisme sinabivuze navyo nyene ivyo rero nibaza ko twobikorera hanyuma ikindi ni viabilisation et restructuration des quartiers la planification urbaine c'est ni problématique
murabona mfashe nkajya haruguru inyambuye ubuhuzuye amazu, twebwe tuba kubinerekwa tukijayo twari tuzi ko tutazoshikirwa, amazi yose twarayegeranya ku mabati twaturunyika mu Kamenge, amazi twarinze dukura tubona amazi aca mu nzu y'abantu, mugabo no munsi turi hariya hejuru y'amazi yose yagenda yinjira no munsi turayakanaliza neza tukaca turungikira abandi. Oro miserege bakoze mu Kamenge ni ya kera hajya hataraje amazu, uno munsi rero natwe kubinerekwa twashikiriwe ko ari abandi bari hariya hejuru, nta muferege n'umuhari, amazi yose ava ku mabati akaca amanuka ugasanga yinjiye mu bazu y'abantu, ni ya makatastrophe mwumvise yabaye hajya. Restructuration murabona kuva abo bake buba kujya muserege gushika kuri Skepers hepfo baki bamererwa neza, mbwa twabikoza abantu bagiye, mwarabonye njyamanga iri hajya tutabikoze bijya abantu baragira. Ifoko dushiyamo imiserege rero restructuration imbere yuko tuyumvira kugira ama viabilisation y'ahandi, ifoko tugira icyo kintu kuko kishibwa ko ingufu nyinshi cyane mu gihugu no kudevelopa amavile mashasha nk'ari muri Buhumuza. Ifo yuko babikora muri Buhumuza ibe ari quartier ifise ama standard akwiye, haji bwoga tubona canke hajya kuri munsi ya Iza, ifo ko aba hameze neza kugira nidukreye, kuko amazu yagiye hajya, amazu cyamanuka ari menshi aje muri kajya konga kari hajya hasi, wahora rima birahishika kuca bitwagwa. Ifo ko tugira ibintu twamaze kubiplanifier. Construction des bureaux de certaines institutions, kuko la politique nuko tuva mu byo gupanga. Obere ifise ngaha un projet yatanguye kuva kera, mugabo no munsi itarahera, ifoko turaba ngene tuyiheza kugira twimuke. Uwo tupangiye no munsi atutugirije ko deux fois c'est apprendre ou à laisser. Urumva rafise ububasha ko kontra yaraheze, ifo yuko tunyarutsa turaba ngene byogenda. Iyo ni example natanze imwe muri zindi ari ahantu henshi dupanze, bica bituma ata migambi tuhakorera irama. Ikindi ni electrification des zones urbaines et semi-urbaines, hanyuma kubaka iki cya chemin de fer kimaze imyaka myinshi, mugabo ubu inkuru nziza no ku l'avance de démarrage yose twasa nk'abayitanze twiya dutangure kubaka bice bibandanya, mugabo haracyariho gap nini yo kumobiliza andi mafaranga tuko turabikora. Twavuze ko ifite impact kwizotanga akazi kenshi au niveau local, kuko turexige ozo kubaka kwashira mu kintu cya contenu local, ifo yuko atanga ubuzi. Il faut pas yuko tubone ikamyo vuye mu Bushinwa, il faut pas ko tubone sima zose zivuye mu Bushinwa, il faut pas ko ferabeto yose iva mu Bushinwa, il faut ko tubona ko nos industries locales ziriko zira participa. Protection de l'environnement par la plantation des arbres forestiers, navyo nyine ibituko turagira vyo kwimba ubutare, muga il faut ko tu préserve l'environnement. Installation ya courbe de niveau nacyo nyine kirimo. Aha rero nagenda avuga binini twibaza ko twoshimikira ku mugabo twabibuza neza ko twabizanye kugira turonke ivyiyumviro byanyu bidupermeta kuronka ama input n'amaharishima byo tugiye gukora. Chapitre ya nyuma rero nariko ndavuga rero yoyo ihagara cyane ku mariski budgetaire. Ibyo byose twavuze kweri tuzokwegeranya amafaranga, ko twashyizeho uburyo bwose bwo kwegeranya amafaranga duciye kuri twa tumashini. Eske turiko turakora neza? Shimire honorable Petroni yaduhaye ama information ko twari tuvuye ngato babwiye ati nimuze muradufasha, aho tugenda ahantu ukagura ikintu ki miliyoni 21 bakaca baguha facture imiliyoni 4, tukaca dusohoka tukagenda. Ijya yo twaragize descente ugasanga ibatiri kuri 15000 dumuzasi, ntaho byakabaye, ugasanga ama plafond ari ku bihumbi 16 kuri facture batanze, mugabo zahawe bamwe muri twebwe kandi twavyemeye. Ayo sina risque budgetaire kuko je techniquement twe twaguze les machines à facturation électronique twazitanze, mugane ziriko zirakora ibyo tategezwa gukora. Mugare rero ngo n'urugamba rwa twese sugwa twenyine mu risque budgetaire cyo kirimo. Risque budgetaire ya kabiri, est-ce que on n'est pas en train de surfacturer mu bintu byose tuzana muri marché public? Ikintu kimaze iminsi kitugora mu materiel, icupa ry'amazi naho twojya kuri Royal Palace afite sale zitatu, ugasanga hamwe ni ministère ya intérieur, hamwe ni ministère ya finance n'undi, ucibabaza ati icupa ry'amazi muri proforma mwazanye riri kurangara.
usanga dufise amapri atatu kandi igicupa ryakuriye Bujumbura. Ayo sana risque budgetaire kuko ampermeta kono n'uburyo natwe ko turakoresha. Ikaramu stilo big yategerezwa kuba ku giciro kimwe. Ivyo byose tuko turavuga rero mu gihe tudaronse ugushigikirwa n'ibindi bisata nibibaho. Risque budgetaire yani mvuga muri santé par exemple, facture basoye pour les enfants de moins de 5 ans. Turafise des cas na son excellence yarayivuze aho yagiye mu bitaro muri Burunga hariko 17 femmes césarisées. Mugabo wagena mu bitaro abo nubabone. Mugabo bacha baruhika muri finance pour paiement. Ayo sina risque budgetaire yotuma tudashika kuri zino hangiro. Ibi byose tuvuga ko tuzokura amafaranga mu kugurisha ibigori bya Nagesa. Tuzokura amafaranga mu gufata ubutare. Iyo bitakozwe bikurikizwe ni ya risque budgetaire. Sinshobora kukwiza amatax. Ivyo birashobora kuaffecta non seulement la stabilité économique et budgétaire. Mugabo rero il faut que dushiraho des mesures de mitigation. Ayo risque ariyo risque macroéconomique twari ko turavuga. La dette ni risque macroéconomique, masse monétaire ni risque macroéconomique. Ama entreprise publique yiwacu tuguma dushiramo amafaranga ataza n'umusaruro. Nayo nyira radutera ibibazo. Nk'ubu tugiye kuraba kwino saha ari ama entreprise publique usanga afise amafaranga yicaye natwe tugenda gusaba amadeni mu mabanka. Oro les banques iyo duhamagaye amabondi trésor na maobligation baduha kuri amafaranga yacu nyene yicaye mu mabanki yabo. Koko INSS nifise banque, ONPR nifise banque, Regideso nifise banque. Kuko irazineza ko les milliards dufise ku makonti tutayakenera. Oro tuba dukeneye amafaranga dufata ku makuri marché finance sur une période iri courte. Aravuga reka menda yakoresha niba yansaba nzomenya ngicyo nkora. Oro turonse information en temps réel, nicyo tuma turagira recensement des comptes publics bidu permetta kuza gukoresha yani mafaranga y'amadeni muga twamaze gukoresha ya dufise. Ayo sina risque tutegerezwa kugira. Le risque est lié au secteur financier. Au niveau du secteur financier, il y a un risque ikomeye cyane. Ibintu byo gutanga amadeni sans garantie. Amadeni n'aba provisionné. Kuko iyo umuntu ahomvye urazi ko byose bica biherera muri berbe. Byose niyo bica biherera. Le secteur financier nico gituma mubona ko muri no minsi tugwiza ibiganiro nabo cyane. Kuko nabo barafise role ikomeye cyane muri ivyo bintu. Les risques institutionnels nazo nyene. Ugasanga twaravuze ama réforme mugabo nta nzego twashizeho. Les directeurs provinciaux, aba chefs de département n'abandi ugasanga ibyagiyeho. Cyangwa ivyo twashizeho ugasanga bacyafise utunenge. L'exemple notanga ibi bya programme twavuze ko dushaha inzego. L'objectif est quoi kugabanya la bureaucratie. Sindi kondishima mugana nk'exemple muri finance twari dufise abadeje bashike bangaye mugabo dufise 4 DG gusa. Les services zimwe twagiye turabifatanya kugira tugabanye. Mugabo dans d'autres ministères, ça a été une occasion de créer d'autres. Bisaba reko cyo tugene evaluation yuko l'objectif poursuivi au départ yabaye atteint. Hanyuma rero na risque ari yo ressources naturelles. Ikindagivuga ndagishimangira kuko iyo les ressources naturelles nk'ibi dufise vya nikere vyande tutabaye prida biducikira ingorane. Que ça soit ma négociation, que ça soit muki kuko bose babihanza amaso bisaba yuko tubikora no ubwenge no bwitonzi bwinshi kugira bikeye ingorane nituje muri malédiction des ressources ama changement climatique aya risque lié na catastrophe naturelle naya na risque spécifique yose ivyo biri muri chapitre ya nyuma tukayatwereka na mesures de mitigation. Voilà mu majambo make nyeniteka ivyo twariko turapresenta comme un document navuze yuko atari document tuza tuje kwemeza cyane kugira iki kugira ito permet kugira le débat d'orientation budgétaire. Ibi twakoze koko bira refleta les aspirations du peuple à la base. Na bindi byo kongere kwa twobikora gute ni muri yo nombero rero twaje ngaha gushikiriza ino document. Twavuze ko ari ubwa mbere ikozwe ishobora kuba ifite utunenge kuko igikorwa cyose cyakozwe n'umuntu kiba gifite utunenge. Aho dukeneye yuko tworonka vos contributions kugira dushiye kuyameliora hama dushiye kuyigarda kuko iza muri mu madokima
ya reforme turimo ibi bya bije programme. Murakoze.